Ndemera ko mu Burundi ihari kuri ino ntwaro mpamvu ihari kubera iki yuko umuntu wese avuga ibintu bitagenda neza ariko biragenda mu Burundi bikorera mu Burundi mumwita umwasi w'igihugu kandi tuzi ahantu hose hari demokarasi ivyiyumviro canke uko abantu baba biyumvira gutandukanye byose biba bifise agaciro. Bigenda gute umuntu aba avuga ibintu byose biraba abarundi yitwe umwasi w'igihugu? Umva mpamba yuko iyi ntwaro bavuga ko yaje izanye demokarasi kubera iki? Reka ndabifatanye ko ni nka bimwe kubera iki tubona hari abantu kuva dufate kwezi za 2015 amaradiyo yugawe ibiki byose bikagira iki kubera bavuga ibintu bitandukanye n'ivyo guverinema ihari idashaka kumva, bagashaka ko ari ibintu bimwe bivugwa hama abo bantu akaba aribo bitwa ngo abansi b'igihugu. Mpamba ari demokarasi kubera iki ivyo bintu bigenda we no kubibona? Kuko nta kuntu uvuga ngo uhana demokarasi kandi demokarasi bivuga yuko ni ivyumviro bitandukanye. Kandi ndaguha example South Africa uzogenda wawe mu nama nshingamateka canke ikibiki n'ibiki, umuntu kuvuga ngo umuntu avuze ibintu bitagenda neza si ukuvuga ko umuntu aba yanka ico gihugu, ni ibintu biba bihari biboneka. Bigenda gute uwo muntu yitwa umwasi w'igihugu? Aho umuntu avuga ati gute tube tuba igihugu igitoro bitameze uku ushobora kumara amezi n'amezi kandi dutanga amakori ibiki n'ibiki, uwo muntu aba ari umwasi w'igihugu gute? Kubera ko aba umunyamahanga ngo petete ngo ni kubera ngo aba mu mahanga ataba mu Burundi. Merci beaucoup Dekapi, gira inyishu yawe, koresha umwanya ufise iminota 3 yo kwishura ibibazo vya Dekapi. Merci beaucoup. Umutipe araca ubwenge cyane, ndamushimiye cyane kubaza abazije. Nimba ari Dekapi, okay. Boje kwanza ndemera demokarasi ihari kandi yagwaniwe, yaharaniwe kandi igikora. Ikindi nacyo urabona icyo kintu bita ngo umuntu avuze bitagenda kirane ngo akitwa umwasi w'igihugu. Nuko twebwe twavyize tuza gusanga wa muntu avuga biba bikwiye neza yuko ni vyiza kuko nta muntu numwe akora, nta ntwaro nimwe yakoze bibi gusa. Okay, yitwa umwasi w'igihugu gute? Reka duhere muri 2015 habaye manifestation. Manifestation icyo yari igamije, hari abantu bamenye icyo manifestation igamije. Urabona RPA niyo radio yonyene yashoboye gufasha abarundi kugumuka mu gihe imyaka yose RPA yari imaze ikora ku butaka bw'u Burundi. Kiya kintu kitaraba kurata kwa kudeta canke manifestation, kujya manifestation yabaye yaje itandukanye na manifestation zose zahora ziba, ko haraba manifestation abarundi baragumuka bakavuga ati twe kwera ibi bintu bimeze uko. Ariko ijya manifestation nayo yaje ifise izindi ntumbero zaba abantu banse gushiraho intahishize, bitwa bagaruka reba kitwa inyanka Burundi gute? Ko ari umurundi wo kwitsitso yemera ati jewe je suis burundende. Koresha umwanya, uremera yuko umunyagihugu afise uruhusha rwo kugira manifestation?
avyemererwa na constitution. Kaya urafise umwanya wawe urazogira ico uvuze kudekoresha umwanya yaza kwishura. Ego we uraza umwene gihugu arakwiye gukora manifestation, ariko rero muri ya manifestation akoze afise yihe objectif? Eske icyo ari karagwanira ni yakironka arabyihoza canke afise yindi ntumbero yakozwe yateguwe? Kuko akavuga ati manifestation ndayikoze igapasa gusa, nzoba nshitse hanaka cangwira iki? Twumvikane neza yuko hari hajemo ikintu citwa profit, ugasanga ari abantu bibereye mu mahanga canke bifitiye amafaranga yabo bifitiye zabo. Uvuga ati uyu muntu twese kumukora ko uribuka neza ingemeze amasegonda abiri. Okay. Ego amasegonda abiri gusa reka nkwakwanya. Ari umuntu rero yabavuga ati jewe kiya kibanza ndagikeneye, reka nkeye iki kintu kugira kimbere inzira. Abajeje umutekano rero ni inzego barize baravuga ati iki kintu nyanzira muri ya systeme ya politique, muri systeme ya politique ati umwasa ashwa kutwinjira naciye muri ino nzira, reka ino nzira yetumanze tuyugare, kuko leta niyivuga ati iki kintu ni kigenduku, ariko suko iba yakirengagije ni nka kwa kundi Imana ivuga ati urabikora nkihorera ukibaza ko muhanye nawe. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Kaya ufise iminota 3 kugira ico uvuze ku nyishu ukoresha umwanya yaraje gushikiriza. Sawa. So jewe ikintu d'abord nashaka gusaba 30 secondes za mbere abantu muri commentaire mwumva yuko yavugishije ukuri mushire idarapo ry'u Burundi, mwumva yuko ariko arabesha, murabizi commentaire muca mutegeza gukora 30 secondes za mbere kwanza hama ce mbandanya. Kaya jenda nimfise umunota umwe wabukoze kugira nce ngenda. Baza muri uwo mwanya wa 30 secondes baza. Yego, ikibazo nagomba kubaza nagomba gukoresha koresha umwanya. Koresha umwanya, ikibazo cyaje kiravuga kiti. Yego, manifestation uravuze yuko zarabaye mugabo zari zigamije. Eske ikibazo ca mbere, eske abanyagihugu barafise droit yo kugira manifestation? Eske mugira manifestation, eske bamerita kuraswa no guterwa amagerenade? Iki ni ca mbere. Ica kabiri, ikintu wari wavuze ngo Burundi ngo kuva na kera uravye ngo kuva CNDD igiye ku gihugu ngo ibintu byahinduye byinshi. Uno munsi turi kumwe, uno munsi turiko turavugana, uno munsi kuva igihugu aho tukiziye igitigiri c'impunzi zahunze. Okay, sawa, jisa urabandanya sigaje yini minute reka mbandanye. Burya yavyumvise. So, jewe ngira ndakwishure nk'umuntu tudabaro kwanza mu bishanga nabonye idara umuntu wenyene yitwa Kabaka ni wenyene yagize idarapo ryo Burundi. Abandi bose ni misiba n'ubukwavu n'amagi n'amavuka gusa. Nukuvuga ko kurabesha. Je rero ngenda kwishure nk'umuntu yarigize manifestation muri 2015 kuva 26 avril. Nashaka kukubwira yuko 26 avril umwana w'imyaka 16 yitwa Komeza Amahoro yarashwe n'umupolisi urusoro rwo ku mutwe. Umwana w'umuminere w'imyaka 16. Uwo ni wo musi wa mbere manifestation itangura. 26. Nukuvuga yuko uri kuravuga yuko hariho abari bagamije gukora ibintu, ahubwo wewe udusigurira ibyo CNDD yari igamije gukora muri ujya mwanya wa manifestation, kuko abantu bari bafise ibyapa baduza amaboko hejuru atabigwanisho, kandi yari manifestation pacifique. Donc ushaka kubesha ugenda ubesha handi ure kuza kubesha ngakuri TikTok. Cyo ni cambe. Icakabiri sindaheza cyane naheza amasegonda yaheza yashikirije icyumviro ciwe ntaba yabeshe kumbure yari ababibona cyo kimwe na wene bashaka kumbwira ati icyumviro cyawe sinacakiriye neza, ariko nshobora kumwita umubeshe mu cyumviro aba yatanze. Jewe nabitanze ko ubuhamya nk'uwari muri manifestation genius so yabeshe. Twende nta twari dufise
ntitwari tugamije Murakoze. ibintu byo kuza Murakoze, kurwana murakoze. twe yari manifestation pacifique. Okay, reka nkwereke. Bon, kwanza wewe maze ndakwishure fast ava yuko nkarukira hariya. Wewe uvuze yuko le 26 avril hari umwana yarashwe. Nanje no kubwira neze ko muri manifestation hari umuntu wo kumutakura. Ari muri manifestation yarashe umwene gihugu. Jewe ndabaza ati abakora manifestation bari bafise inkoho bazihawe nabande bazi kwehe ko hariho ikambi yangagara bitwereke ikambi yangagara bitwereke idarape ngaha utwereke umunyagihugu yarashwe umunyagihugu yahafatiwe kukiyugawe apana kubesha uvuga ibintu ufitiye amapreve ngaha apana kuzubesha uvuze ko bifitiye ubwemezo vyerekane bidarape ngaha werekane uwo muntu w'umunyagihugu yari muri manifestation y'ishundi munyagihugu urekuzubesha ngaha. Umviriza ntunyita umubeshi kuko ibyo ariko birabaje sinari bwaje ku mbuga ngurukana bumenyi jewe nta telefone ari fise ngo ndiko ndabikamera ndiko ndabikora rero atavyemezo ufise nusure kwemeza ibintu bitari yava mu Kamenge ngo aje mu Cibitoke. Umviriza atavyemezo ufise nusure kwemeza ibyo utazi uremera yuko yava mu Kamenge aje mu Cibitoke. Twibukanye yuko kuri live heruka wavuze yuko nuzenya leta ya CNDD ikoresha imiliyaridi amajana 3 mu gukora ibikorane turagusaba ivyemezo ariko ntavyo wigeze naravuze ko nihenze naravuze ko nihenze nsa navuga ati dufate yuko yo bari na 1 million muga naravuze ko nihenze kuko nararondeye ama preuve ndayabura. Okay, merci beaucoup. Tosha kubona cikoresha preuve ntabyo kuzana amaregation ngaha preuve umviriza kaya rero preuve weho uyo mupolisi arashe umwene gihugu ivideo urayifise uyitwereke ga kaya umupolisi video yiki ndakubwire umviriza ico no video yiki abajene bo mu Cibitoki inkoho bafatanwe mu nzu bafatanwa wewe ivyo bintu ntavyo wemera utavyemera ibi bintu bice bihasara utavyemera ko arabajene gihugu bamufoto yafashe afatanywe n'inkoho munyereke umunyagihugu kuri kuravuga munyereke mudarapinga ubunyene sukumukwereka ababonye reko badukurikira ngaha twavuganye yuko atamaregation uza gutanga atavyemera live kuri TikTok no kuri Facebook bizoshika ko ibi bintu wivyemezo waduhaye n'ibintu ushaka naguhica imezo ko komeza amahoro yapfuye umupolisi yitwa ngo iki ushaka naguhica imezo ko komeza amahoro yapfuye n'abapolisi Hey, next question Sha, next question reka no umuntu next question reka manze nishuru no muntu reka manze nishuru ujya mu banza kwanza wicire Jesse ivyo yakubanije kwanza ya ofisi matita tugira umwishure koresha umwe ofisi matita yatangiye guharura. Okay, tanguru harure je sindanayishikana je ndakwakwara. Okay, ujya mu tipe yabajije ikibazo je numvise réellement ico wewe akeneye kumenya. Okay. Ijya manifestation kwanza umwene gihugu ararekuriwe gukora manifestation ibwirizwa shingiro ntaho ryahonyanzwe naho ritemerewe gukora ariko muri manifestation hari ibintu vyigwa ko ino manifestation ikozwe kubera iki igamije iki urumva leta iraraba ati abene gihugu ko avaye ko bakora manifestation baba bafise ibirego vyinshi afite ibirego vyinshi ati burya abene gihugu basaba ibi barakeneye ibi barondera ibi urumva bigenza uko urumva rero hari abandi reba cabaza muri profit kuko ntiwonsigurira ingene umurundi umuntu yokora manifestation afise inko ico kintu n'ukuri iyo ntabwo ari manifestation turatubona mu bindi bihugu abantu baragumuka n'ibibaho n'ibiki nanyere ku murundi yarafise ibibaho
vyemeza neza ivyo ariko aragumukira ko atari amabuye gutera amabuye atari gusotera ku radio atari gusotera ku kibuga c'indege atari kugirane atari kurondera kwinjira kandi urabe quartier zakoze manifestation ni za Cibitoki za Ngagara za ariya mu za Nyakabiga za Musaga wenye nucubura guca wiyiha inyishu y'impamvu manifestation yabaye n'impamvu ya manifestation yagenze kujya. Murakoze cyane. Kayo wose icyo ushaka kuko ariko ga genius yo nkaho mva novuga iki friend akora besha man I can't do that bro, I can't do that for real. Ndikombesha ibiki uri ngaho kugira umubeshuze. So umviriza genius jewe vraiment ku mutima seriously ku mutima birambabaza sana nk'umuntu yagiye muri manifestation kumva umuntu ariko aravuga yuko twagiye mwibarabara tudafise vision, twagiye mwibarabara tudafise ico tugiye gukora. Twagiye kubera turwanira yuko umukuru w'igihugu ataza gufata turaziye manda constitution itavyemera. Twe twari abanyagihugu turiko turwanira article y'indwi nayisomye kare. Comment est-ce que ushaka kuba uri umuntu uri kugwanira iteka ryawe rya article ibisaba mugabo ukumva umuntu ariko aravuga yuko twagiye mwibarabara tutagira gucire mu ijambo urashaka kutubwira article y'indwi yagwanya ikiringo ndashobora no twese ngaha turabizi yuko muri constitution president afise manda zibiri consecutive uravyumva. President mu Burundi afise manda zibiri zitegezwa kuba consecutive avec suffrage universel direct. Dusomere article uzobwize neza isomenye bikuye muri constitution y'u Burundi. Okay, sinshobora kuyitora ubwo nye ko article y'ivyerekeye amasezerano ngenderwa ko ajanye n'agateka kazinamo umva ibijanye n'amatora. Ico nashaka kuvuga nuko itari muri article ya constitution ahubwo yari amasezerano y'Arusha. No, nubu unye muri constitution voilà manda ni z'imyaka ivyo biri muri constitution shasha biri muri no muri constitution shasha ariko muyaheruka manda zibiri z'imyaka zibiri ivya mbere bagendera ku masezerano y'Arusha ntivyari muri constitution y'u Burundi. Amasezerano y'Arusha yari manda zibiri na Burundi uko nivuga ku vya manda zibiri ni mu gihe yatowe n'abanyagihugu. Ariko manda ya mbere vyavugwa inkuru nziza yatowe n'inama nshingamateka. None inama nshingamateka iserukira bande? Karako gusa nagomba kunyuzamwo naye ndakubaza inama nshingamateka iserukira bande kandi uribuka yuko narimbagije gusa udusigurira ico constitution ivuga kugira okay ico constitution ivuga reka ndakikubwira sibyo kugira udusomye constitution neza uyidusomeye yego neza cyane neza gose kabisa yego neza cyane reka ndayisome ndakubwire ico constitution ivuga. So ku kintu kijanye n'amatora abanyagihugu nibo iyo n'ingingo ya 4 abanyagihugu nibo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya ibinye nivyerekana yuko hashaka kuba hariho abantu bagira intwaro ya cami. Okay, merci beaucoup. Sinzi ko twoha umwanya ni jewe ukagira icubajije abatumire bari hejuru. Ego murakoze. Ofete nashaka kubaza ikibazo kimwe Kaya. Yariko aravuga yuko muri manifestation uruhande runini rwabanganiwe ari yarabaopoza. Mugabo eske uwo muopoza yashoboye guturira imbonera kure zibiri mu Nyakabiga. Bajya nabo bariko bahogwa iki? None washaka igipolisi igume kireka ibintu bibe. Kandi ntamwe hari abantu muri ko muraburagiza. Abo bantu babiri sinzi yuko muhamwe arababonye baturiwe ari babiri baturiwe nande. Nico kibazo yifise. Okay, merci beaucoup ngira Kaya yakumvise nimba atakindi warugifise iminota 2 irenga n'imisegonda 40 sinzi ko ari ikindi ushobora kubaza cyangwa ushobora guterera mu kigo. Ofete iki yego iyindi ntererano ufise sinzi ahanini je nta ruhande na rumwe shaka gufata ariko intererano ahanini ifise nuko igihugu cacu ahantu cafiriye si kuvuga ngo turiko turashwana ngo umuopoza ngo n'abari ku butegetsi. Ikibazo ikintu kitwishe mu Burundi ni ka mwana wa mama. Nta kuntu nakumwe wosigurira turavye ibindi bihugu vyateye imbere abantu b'abategetsi
baserukira abandi n'abantu ugiye kuraba amaseve yabo aba afite ikintu asiguye. Mugabo mu Burundi wacu uragenda ugasanga umuntu aguserukira ugiye kumusigurira ibintu nawe nyine ariko arabitahura. Juste uwo muntu yagiyeho kubera afise umuntu bazinanye. Ni kamwana wa mama ariko ndavuga ako kamwana wa mama ro mu gihugu cyacu katavuyeho bahashira umuntu abigenewe kuko azi ico bisiguye guserukira umunyagihugu. Ko nta kuntu wombwira yuko ngo politike ngo ntibisaba ngo kuba yize meka meme hariho ibintu udashobora kuja guserukira igihugu ka meme ugasanga umuntu ntazi kuvuga ntashobora guserura ikiri ku mutima nta niva afise. Ico kintu kirimo mu bintu mu Burundi mbona bikituzingamitse cyane. Mbere n'ivyo mwosha mukavuga vy'imigambwe vy'ubwoko ariko kamwana wa mama mu Burundi karacari kibazo. Kandi aho nubwo twoshaka tugashwana gute katavuyeho ntaco turiko turashikako byari ivyo. Okay, merci beaucoup. Ngira Kaya yumvise ikibazo ca mbere sinzi ko ashobora kwishura. Kaya jambo ni gwawe. Jesse natawe neza sinzi ko I didn't understand. Ni jewe nimba tutakugora ashobora gusubiramo ikibazo ca mbere. Yeah, merci beaucoup kabisa. Ikibazo cari wavuze yuko mu bantu bariko baragira manifestation yuko babarashe. Mugana nabajije ikibazo ati est-ce que imbonera kure hariho imbonera kure zatuririwe mu Nyakabiga ari zibiri barabicishije no ku makuru twese twarabibonye abo bantu babaturiwe nande ntibaturiwe no bariko bagira manifestation. Tout d'abord yari imbonera kure imwe yaturiwe mu Nyakabiga kandi twese twarabiteye ivyatsi no kuri deba iherutse narabiteye n'ivyatsi n'ubu unye namba hariho amavideo yerekana biriko biraba ndisiri ko hari namba hariho amavideo yerekana ko hariho umurundi je burya sinda namwita n'imbonera kure ndamwita umurundi yariko araturirwa n'abandi barundi. Abo barundi bategezwa guhanwa kandi bimwe bishemeye nizere ko ikibazo cyawe ndacishuye neza. Ego ico kibazo ndumva kuri kuragisigura ariko uri kurakwepa ushaka kushika. None uwo muntu oya jewe aho ushaka yishwe bariko umbajije ikibazo ndakwishura ku kibazo umbajije nambi ico kibazo kimbajije kugira ushika handi hantu je sindi mu bwonko bwiwawe ushaka kumenya ivyo bintu. No oya ndakubajije ati none uwo muntu yishwe n'abahe bantu barabake barabarundi bishe uwundi murundi. Okay bari mu myerekano canke bari bayirimo ntavyo nzi kuko jewe siho narindi. Mugabo ndazi neza ndavyibuka kuko jewe ndavyibuka neza kuko jewe mu Nyakabiga sikure yo muhira ndavyibuka ko bavuze yuko hari umuntu yaturiwe. Nagiye mu Nyakabiga nsanga yaturiwe ari mwibarabara mugabo sinigeze mbona action iri kwiraba ngo mfishobore gufata ama video. Okay yimba takindu birenza ko je cari ico kibazo nari mfise. Murakoze. Jewe nico nokubwira nuko nubu uwamuturiye yofatwa ategerezwa guhanwa. Namba ari umwe namba ari babiri namba ari batatu bategerezwa guhanwa bimwe bishemeye. Irya yari manifestation pacifique ntiyari manifestation yukuza kugwana. Mugabe ico nokubwira nawe uzugenda urondere umupolisi yitwa Museremo uzubaza ivyo yakoze uzubaze ibyo Odifax bamukoreye kuri Avenue de la Mort uzubaze mu Cibitoke abajene biciye mu nzu babasanze muri chambre uzubaze Komeza Amahoro uzubaze Joris uzubaze abapfuye bose aba mama babaye violé abantu bose babaye torturé bakababoha la façon yuko baha bavyita ngo uwindege uzubaze icari cyo uwindege ivyo vyakorwa n'igipolisi n'iperereza vyakorwa n'inzego z'abasendedefdd uzubaze bazokubwira icari cyo uwindege. Koresha umwanya ufise icyo uvuga ku nyishuka yari yishuye ni jewe
koresha umwanya ashobora kugura mic yawe ukagira icyo uvuze ku nyishu Kaya yaragiye gushikiriza ni jewe. Okay, pardon. Sinsoka nishura ku nyishu Kaya yari yishuye kuko Kaya ibibazo ariko arishurwa n'uyu mwene wacu ntariko arabitomora neza sivyo, kuko hari n'ivyo avuga ati je sinaronsa ama preve, utagira preve yambwiye tutagira preve hora nawe utagira preve hora reka kugumura abantu. Okay, reka nishure kuri iki kintu. Urabona hari ibintu abantu benshi umva batizera badahereza umwanya. Umviriza ntusubire kuvuga ngo nta preve mfise, preve je ndazifise. Ushaka ko ndazerekana ndashaka kuzerekana sivyo, ndashaka kubyerekana abantu baboshwe, uw'indege, abapfuye, ababaye viole, byose hari gikore ku nyene lala ubisabe cyo ndabikwereka. Umviriza kuvuga ndiko ndabesha Kaya, wewe wanyagize ko abesha ariko uyu mwene wacu amubwiye ufe kusaba ama preve cyo ndakwereka lala hama muri komantari namba ndiko ndabesha mu mpereza amagi n'amavoka n'imisiba, namba ndiko mvugisha ukuri idarapo ry'u Burundi ku bantu bapfuye. Abapfuye ntibapfuye mu gihugu gusa cy'u Burundi gusa, ne mu bindi bihugu barapfa kandi no bakomeza gupfa. Okay, umviriza renda kubwira ikintu Kaya. Kubera iki amakartier yakoze manifestation azwi neza cyane, arendi makartier atakoze manifestation nuko ayandi makartier abaya bamwo amakartier akora manifestation, abanyagihugu nibo bahurira mu makartier gukora manifestation. Il faut nuancer. Merci beaucoup. Menya neza yuko amakartier yakoze manifestation azwi kandi abitahura neza ko amakartier siyo akora manifestation, umunyagihugu niwe akora manifestation ahuriye muri quartier n'abandi banyagihugu. Merci beaucoup. Ugomba kutwibagiza neza yuko mu ntambara ya 93 yari ifatiye ku moko, hari abantu bigabuye bakavuga nimba ntibeshe kuri live deruka gukorana waravuze amakartier yakoze manifestation nawe nyine ubwawe ntigeze bwana kweri kuno musari oya Genius uriko uravuga ibitari byo. Jewe navuze yuko amakartier contestataire bavuga ariyo Genius, navuze yuko amakartier contestataire ariyo bitwaza kugira bakoreshe carte y'ubwoko, bavuga yuko ari amakartier avanga abatutsi, ariko ayo makartier ntiyarimwo abava ngaho gusa. Narakubwiye yuko je nagize manifestation n'aba FNL kandi tutanahuza n'ibyiyumviro, mugabo muri uwo mwanya twese twagwanya turaziye manda ndi kumwe n'aba FNL bavuye muri Bujumbura rirare mu Nyakabiga, kandi je simba Kabiga mu gihe amasezerano yarusha yavyemeje mwagaye amasezerano yose y'ibwirizwa nshingiro aremerera umunyagihugu kugira ico aseruye iyo adatahukiwe. Okay, basi ico reka nitukigire big deal sivyo, ariko ayo makartier ko mwahuramo n'aba FNL sivyo, eske aba FNL bari n'abarundi kazi twese, reka kugumuvuga aba FNL gusa ko nakarorero natanze. Oya niwe niko watanze, none wavuza abandi baki abarundi n'abarundi kazi. None ayo makartier nyene ugiye kubiraba uko kurikirana kahise ku Burundi, mbe urazi nuko no kwabwira ibintu mukibaza ngo ibintu ngo wabikuye ngo duhe preve, ariko je ndazi neza ko kuntu haru yabuyoya kuvyo nabwiwe neza cyane n'abantu bavyiboneye yuko baravuze neza yuko kuntu haru yabuyoya abene gihugu bicwa bahogwa ngo babitse. Mwabyumvise ibi rero nivyo nariko ndababwira, ibi ni vya bindi abasendede bagenda kwigisha abapeti nkuko nyene uyu bamwigishije, bakagenda kwigisha abantu yuko kera hari ingwano abene gihugu bishwe, amaformation kugira babamburube mu mutwe baze kubigisha kwa abandi. Muri live ya Pase baravuze yuko abene gihugu atari abanyagihugu, abene uravyumva saba sendede umuntu wese arashobora kumenya histoire aciye kundi muntu atari sendede yayimubwiye. None nyoko nawe wama utubwira histoire mbwa ntisigo ko abasendede bayikwigishije. Mumbabarire urumva mumbabarire nisenga oya nico nari nshije gusa. Oya mumbabarire je nihenze ndasaba imbabazi. Mumbabarire hariho Murundi yagiye aramubesha amubwira ngo ego je ndasaba imbabazi, je nihenze rega ndasaba imbabazi. Nta muntu atihenda, personne n'est parfait ici ya.
koresha umwanya bashobora kubandanya uvuga. Okay. Ivyo bintu ico kintu kwanza gender chance kabisa nta CNDD-FDD yagiye kwigisha twebwe ukono twakuze amatora yegereje twigishwa n'imigambwe yose niyo yategezwa kuza mu karte kutwigisha ivyerekeye n'imigambi yayo nakahise kurundi bakabiducishiriza ko ati woshobora kumbwira nk'undi mugambwe woba wibuka umugambi wabo atari CNDD-FDD IPD zigamibanga je ndi imigambi yabo yari yihe namwe yibuka imigambi yabo batubwira demokrasi ngo tuzoharanira demokrasi ngo tuzotsimbataza amahoro tuzogira ibi nibiki urumva hari ibintu byinshi batubwira asanga byose birasa nimba ari byo we nakubwiye neza yuko byose byaba nk'ibisa byari bimeze nk'ibisa nta mugambwe numwe wakwigisha ukubwira yuko uzogwanya demokrasi none CNDD yaravuga nayo ne kwizoharanira demokrasi none ndakubwiye neza ko byose byasuko nyene niko batuye kandi CNDD-FDD uri kuragwanya yaraharaniye demokrasi kandi n'ubiracakorera kuri demokrasi ubu rero ugerageje kuraba urabona yuko nka Sinduhije ashobora kuza kwitoza kiyamamaza ngaho onye MSD igaharanira imigambi yabo bakaza ba Pacifique bose bagataha tukagira umva umwe wese akiyamamaza uko ashaka none ninde abirukanye we muri Canada ibihe bibisha ibihe bibi nivyo vyatwirukanyesha koresha umwanya je simvuge nka simbizi yababwiye yuko ngo wewe ngo hengo arikara ngo ndiko ndafungura ariko je ndakubwije ukuri ko ibihe bibi ni je ndabirabira kuri politike je ntariko ndahunga jewe atarusoro ndiko ndumva ivyo bihe bibi ndavumva ku radio ku matangazo yo kubika. Okay, bon, next question. Merci beaucoup. Peter Nkurunziza, karibu. Urakoze cyane. Amukize cyane. Wariye? Nariye nawe. Amavoka? Wariye amatwi ndagusabye umbwire ko wariye amatwi basi. Amatwi wayariye y'agakwavu. Ntayariye ukaba wasize amatwi vraiment nariye ndayishimiye President arorora ariko konda please Peter Nkurunziza urafise iminota 3 ugire ico ushikirije canke ugire ikibazo bajije abatumire koresha umwanya hamwe na Kaya Freedom zobwize neza ukoresheje umwanya. Murakoze cyane. Nashaka kubwira Kaya kuvyo ariko aropoza cyane koresha umwanya ku vyakahise ku Burundi ku ntwaro ya Zabuyoya z'abamicombero ukuntu batwishe abahutu bakicwa abandi bakangazwa abandi bakabuzwa kwiga nico catumye CNDD-FDD igirane ija hamwe kugira ngo uje tugwanye aho gatima kagakoko kari mu batutsi bakagwi kamwe k'abatutsi bava i Bururi batashaka ko abahutu biga abahutu bagirane turashobora kuyaga abahutu batusanza mu gihugu cyabo turashobora kuyaga kindi kintu twitandukanye ku kintu c'amoko tutibanze cyane ku kintu c'amoko kubera ko nawumvise ngo kayashatse kuvyibanda ko cyane ashaka kumaza kumusigurira neza cyane ko umengo ariko arabihakana cyane vyabaye kuri kahise uko mwabene nanditse muri commentaire gira wabitawe kundi kujya bikoresha umwanya ko arabivuga ati hariho amakartie bataja nk'abahutu waje mu Kinindo aje kumusaga yaca yita. Merci beaucoup. Koresha umwanya nakati ushaka kubandanya ikiganiro. Turasabye abantu bose muri buduge no kuri ibintu by'ubwoko vraiment mu bikure ngaha cyane ku kino cyane ibintu by'ubwoko vraiment mu bikure ngaha kabisa muzomugize neza. Koresha umwanya sinzi ko hari ikindi cyumviro ushobora gushikiriza canke koresha umwanya canke Kaya Freedom muzomugize neza. Jewe ico noshobora kuvuga ngaha vraiment no kuri kw'Imana abo bantu baguma bazana ibintu by'ubwoko mu bikure ngaha twe turabarundi n'abarundi kazi murakoze tugira amahoro abashaka kubaza ibibazo babibaze aha twese turi abarundi n'abarundi kazi sibyo
koresha umwanya ngira connection iramugoye gatoya kaya sinzi ko hari ikindi wobandanya ushikiriza abantu bariko baradukurikirana. bo jewe ico nshaka gushikiriza nuko jewe ico nashaka kubabwira ni kimwe ngaha anye ntituri ngaha kugira dute kumwikomo ubwoko bumwe canke ubundi, nta n'ubwoko turiko turavuga aha, turiko tuvuga abarundi n'abarundi kazi, ibyagenze neza n'ibyagenze nabi, ico twokora kugira uburundi butera imbere. En general turiko tuvuga patriotisme, mu bihe vyiza no mu bihe bibi uri umupatriote wokora iki? So tugume kuri ivyo, ntidusange turiko turasambura canke tuzimira canke tuvuga ibitari byo. Je nico mbere mvuga nobona. Hama ibyo bindi navyo uyu unye Peter Nkurunziza ariko aravuga vyuko hariho amakartie i Bujumbura bamwe batajamwo, ifo kuraba ingene vyari bimeze mu 1993. Mu 1993 ruguru abantu bamwe nibo bariko baricwa b'abarundi n'abarundi kazi. I Bujumbura bumvise abaruguru bapfuye nabo baca babikora i Bujumbura bakica abandi barundi n'abarundi kazi badahuje ivyiyumviro. Donc nico gituma wasanga i Bujumbura biri contraire y'ibiriko biraba ruguru. Jewe ico nico nzi, namba hariho uwuzi ibindi arashaka kumbwira ati kaya hari ibyo utazi reka ndakwigisha, cafata agakaramu n'agapapuro nandike nkuko bitegereje kabisa. So tubanaye tuganire Burundi bwiza, tuganire byose ibintu bimeze neza, tureke ibintu vy'amacakubiri, ibintu byo gushaka gushiramwo ubwoko muri ibi bintu turimo vraiment. Tugira amahoro kabisa. Okay, merci beaucoup Kaya ko umutumire yarahari, ubundi twari dusanga ikiganiro kuba yamanutse. Mbona yuko debat twirangiriza hano, nimba ufise akajambo ushobora gushikiriza abadukurikiranye ukabasezera, hama twarangiza debat mwaba mugize neza. Urakoze. Je naza yuko yagiye n'ubundi kubera abona yuko ivyo ariko arashigikira bitagira mvura. Lydia.